Isaac Classic avatikanije n'abasore biwe na team yose ya Isaac TV bamaze iminsi bari mu nyigisho zidasanzwe zo kumenya ingere twobana twikingira coronavirus mwese murabizi ko ari ingwara idasanzwe, ari ingwara imaze iminsi isinzikaza isi yose. Ini nishira hamwe ADDIB baheruka gutanguza icese ibikorwa byabo bya twese hamwe contre COVID-19 contre COVID-19. Kino gikorwa rero ko kidasanzwe zino nyigisho zahere mu gisagara cya Bujumbura, aho kino gikorwa giye kuba mu ntara zitandukanye z'igihugu cyacu cy'u Burundi. Zino nyigisho rero nyigisho zidasanzwe zatangirira mu gisagara cya Bujumbura mu Bwiza, aho zino nyigisho Isaac Classic na Isaac TV team yose twararonse akajyo ko kumva inyigisho nyinshi kubijanye na COVID-19. Natuvuga ati nitwoherera ngaha reka tubaho kanya kugira mubirize namwe zino nyigisho zidasanzwe. Zino nyigisho zarantewe ubwoba cyane ku buryo duhejeje kubiriza nyigisho Isaac Classic na team yose twaciye tuba obligé yuko tujya kwipimisha corona kugira turabe yuko ata corona dufise, kuko ivyo twumvise muri ino seminaire ni nyigisho zidasanzwe kabisa. Mbega waruzi yuko kugira ubandanye ugira amagara meza, kugira ubandanye wikingira neza corona utegezwa gufungura neza. Ishirahamwe ADDIB baciye batanga imfungurwa, amasabuni hamwe n'ibindi byangombwa bitandukanye, harimo n'udufukamunwa mask kugira benshi babane bikingira coronavirus. Reka sindabicisha amajambo dukurikire kine gikorwa cha twese hamwe contre COVID-19 cyateguwe na ADDIB bafashwe mu mugongo n'ishirahamwe ry'abanyamerika rya All Out. Reka tugikurikirane. Iyi ni Isaac TV. Isaac TV. Oh. Ini Isaac TV ifuye ko mumenya muntu turi kumwe ninde ku mazina yanyu bitabo Trésor. Trésor jeje iki muri no association ndimo suivre oui projet nayo yitwa twese hamwe contre le Covid. Ni projet ije ifasha ugwarukana cyane nkuko bashoye kwa mubyibone ukwirinda la Covid. Iyo bavuze de DIB en tout terrestre mu bisanzwe sigura ensemble pour le développement durable et inclusif du Burundi. Mu Kirundi nabyitaninga twese hamwe kubwiterambere rirama mu Burundi. Ego nibyo. Ikindi kibazo ndabona ego mwabigishije mwabahaye inyigisho kandi nyinshi cyane gose kandi zishobora kudufasha nkatebwa abajene. Eske turabona mwabahaye nibindi bintu by'imfashanyo, tuvuga yuko harimo ibintu by'amavuta n'amasabune n'ibindi ifu. Eske ntimubona yuko badashobora kwakira izo nyigisho ugasanga bashize imbere ivyo bintu mwabahaye? Bon, objectif yacu mu bisanzwe no ukwirinda ico kiza cya coronavirus. Hama mu uburyo buhari bwo tumuntu yirinda ico kiza cya coronavirus harimo ugufungura neza, harimo ukunywa amazi menshi. Rero twebwe nka ADDIB nk'umuntu yaje atsimbataza ukwirinda ico kiza, twabonye umengo nitwobaha inyigisho zonyene tutabahaye n'ivyo bafungura. Donc objectif zabo rero twe nazo turaba ziwacu. Donc kuba twabishize mu migambi yacu ni kugira ngo dutsimbataze ico gikorwa cyo kwirinda iyo coronavirus. Nimba atari ibanga twabonye mwabahaye aka envelope gasa nakarimo amafaranga n'ibintu mwabahaye. Eske mwaravye iki kugira mubahe muvuga ati dushobora kubaha quantity ingana uko unye? Bega nivyo mwaronse canke ari ibintu mwaravye kugira mu baronse ivyo bafise? Bo cyambere na mbere i projet nitwayikoranye mu bisanzwe. Hari indi association yitwa All Out y'abanyamerika dutongo yadufashe mu mugongo iduha iyo sponsor. Donc rero twaravye rero umwe ibijanye nawe. Donc harimo ibisi byinshi cyane gose mugabo biramaze novuga ko bimaze. Ego nje uno munsi muri Bujumbura tuvuga ko ariho muri ko murakorera. Eske mupangi après yibi mwavyabaye no munsi kuri no munsi mupangi iki kuri association yanyu? Bon, iyo projet izofatira ku ntara zine. Donc harimo Bujumbura, Meri, Bujumbura Rirare, Rumonge hamwe na Gitega ni hanyuma niyo tuzohereza ko mu bisanzwe. Hama zofasha abajene 50 bose hamwe. Uno munsi ha Bujumbura twakoreye ku bajene 15. Ariko ejo aho bukera kuwa gatandatu tuzoja mu Gatumba muri Bujumbura Rural. Indwi ikurikirana tuzokurikira mu Rumonge hama duhereze Gitega. Nivyo wayi kugira province zine mutagiye dufate Bururi muja handi muga mukagira Bujumbura na Bujumbura Rirare. Wayi gufatira kuri izo province ni giki cyatumye mucagora izo province zine? Twaravye izitworohereza iziri hafi yacu, hama izo ntara zitose uko ari zine nuko aho hose twavuze hariho aba representants bacu. Donc nibo bahatubereye bararondera aba vulnerable
hama baraduha effectif cha dukora kuri effectif mugabo dufite imigambi yo kuzokora nko mu ma projet twimirije mu minsi y'imbe yo kuzoshika aho tutashitse atari Gitega gusa na Rumonge na Bujumbura rirare hose turabe ko twashika nimba zoronka uburyo gutoga kw'abo bantu ça dépendra di kugira mutore abo bantu kugira baje kuri iyo liste ego mwavuze ngo hari abantu bido 10 eske kubatora byaraboroheye canke mwabatoye mwisunze iki donc nkuko mwabibonye association yacu ikorera kuri jeunesse ugwaruka no kuvuga akenshi twibanda gose ku kugwaruka no kuvuga umu representant wacu ahari ararondera urwaruka ruri vulnerable no kuvuga rutabayeho neza cyane gose ego suware wese nidupfa gutora uko nyene donc hari aba representant bacu bajeje ico gikorwa baragenda bakaraba abakwiriye ubwo bufasha abakwiriye amahugurwa les formations nkizi hama bakaduha effectif hama twebwe bitewe n'uburyo dufise turaba effectif ijanye n'uburyo dufise nitwofata bose muri rusange mugabo turafata nka bakeya kuri no projet izokurikira zofata abandi abatashikiriwe muri iyi projet donc hazohase donc hazohageze ko dufata abo bandi batagiye muri yindi projet uvuze abantu batifashe neza ngerageje kuri abantu bari ngaha ndabona harimo abamama basa neza bavyibushe bameze bien uvuze abantu batifashe neza ushatse kuvuga iki uko ndabona abamama bameze neza abatipe bameze kutifata neza nibisiwe gutoca wambara neza sivyo washobora kuba wambaye neza mugabo donc uburyo bwawe butameze neza donc ni evenement ntibari kuva imuhiri wabo baje bambaye nabi donc ni formation nubwo babona bameze uko twarabanje turagira renseignement turabiga ko turabona neza yuko ubwo bufasha donc iso vulnerable koko hama turaheza turabandika donc kuba babona basa neza nubundi Imana yarabahezagiye bateza gusa neza reka tugushimire rero nka Isaac TV kuko iki gikorwa ni igikorwa nibaza ko tutagiye guheranga kandi kigiye kubandanya nubabwira bonne chance reka duse n'abagushimira turangiza ibikorwa byacu urakoze nangiza Isaac TV turabashimiye cyane ko suwa mudufashe mugongo ego nizere ko muzosubira kandi merci beaucoup ego nawe yari Isaac TV zago turakwikirana ibikorwa vya association ikora ibintu byiza cyane gose on the mic star boy behind camera ni Chuma Jokes yari Isaac TV ciao kukumenya corona ni yaje gute siko corona kenshi ifise symbole nuko twabuze akantu twandika ko nubundi kubereka ifise ukuntu bayisemboliza bandika covid C na O, C na O na V na I na D agakwego 19 bisigura ni coronavirus disease 2019 no kuvuga ni kiza cha corona cyabonetse mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2019 ticabonetse gute cyagaragaye gute ni kiza cyabonetse rya mbere muri China ahantu bita muri Wuhan sindikora kivuze neza Wuhan ngira nuko nyene muri China hama ni in pandemic nukuvuga ni ingwara ifata ibihugu byinshi cyari donc hari ingwara zimusanga zifashe nk'ibihugu nka 2 canke 3 canke umugabane umwe wa Afrika gusa nibishike kundi mugabane ivyo nibo byita in pandemic muga in pandemic ni ingwara ifatira rimwe igafata kibanza kinini cyane gose ni corona rero kuri uyu mwanya imaze kuba ifata imigabane yose yo kwisi imigabane yose uko ari 5 no kuvuga ku isi nzima kuva muri 2019 December hamaze kuba hafatwa abantu barenga 223 kuva muri 2019 abapfuye nawe n'ibihumbi 819 cyangwa ndayegeretse gose okay abapfuye nawe n'ibihumbi 819 bamaze gupfa muri Afrika hoho twavuga ko dufise amahigo sinzi ko no byita amahigo donc hamaze kuba hafatwa abantu muri yo numwe n'ibice 2 ukuvuga muri yo numwe n'amajana 2 arenga mu Burundi rero kisekiye notre ka ya mbere mu Burundi yabonetse le 31 mars 2020 niho twabonye ka ya mbere y'umuragwa wa coronavirus kuva ico gihe rero gushika ubu hamaze kuba hafatwa abantu barenga amajana 431 muri abo bose abakize n'amajana 345 amaze gufa uri confirmé n'umwe bon ibindi rero ndibaza ko byo bari bihuha kuko twe dukurikirana statistiques zitangwa na OMS hamwe na Ministère ya Santé nga mu Burundi hama
tushaka kuba twibaza ati none coronavirus twabimenya gute? Comment se manifeste-t-elle? Igaragara gute? Umuntu agwaye corona twamumenya gute? Ndibaza twese turafise amayide kuri ivyo bintu, ariko reka tugaruke kuri bya bintu bimwe byo tumenyesha ko umuntu agwaye coronavirus koko. Coronavirus mu bisanzwe ifatira muri appareil respiratoire, sindi no vyita gute mu Kirundi, mu bihimba bidufasha guhema dufata siko namazuru n'umunwa n'umuhogo hamwe n'amahaha. Mugabo iyo coronavirus rero numugera muto cyane gose utobonesha amaso. Abahinga ababinonosoye bavuga yuko umara ku mubiri iminota iri inférieur ou égal à 10 minutes, kuvuga itarenze 10. No kuvuga uyivise nkonga ku maboko washaka kumara iminota 10 itarakuvako. Sekiyo loka yuko batubuza ko twikora ku munwa no ku mazuru mu gihe twagiranye contact n'uwari wese. No kuvuga no kwirinda ko ico kiza ubu ufise ku maboko ugiha umubiri wawe ubicishije ku mazuru no ku munwa. Alors iyo umuntu yafashwe na coronavirus hari ibimenyetso bimwe agaragaza. Muri ivyo bimenyetso harimo ico bita latu ni nuze inkorora mu bintu vya mbere bizokumenyesha yuko umuntu agwaye corona canke uwo kuyikeka ko agwaye corona, c'est latu. Cya kabiri ni la fièvre ni mu Kirundi kiza n'ubushuhe n'umuriro, inyo yasinyongo n'umuriro. Nikuya kuntu umuntu atashuha gose birenze. Normalement umuntu ateza kuba afise entre 37 38 degrés Celsius z'umubiri. Muga arengeje agiye hejuru y'ivyo biharuro bacamusupsona, cabafata yuko ashobora kuba afise iyo ngwara. Niyo mpamvu akenshi muri virus usanga imbere yuko winjira mu mangazini babanza gupimisha akantu bagatumbereza bene ahaguke, nugira arabe ko temperature yawe iri hejuru gose ala normal, donc iri hejuru ya 37 canke 38. Ikindi naco ni symptômes respiratoires, uragira ingorane zo guhema, utangwa guhema bigoranye para normal, kwa kundi waruhema byoroshe bikorohe niba bikibaye kandi biba intamba kugira ngo uheme, usanga ukoresha ingufu nyinshi, usanga nyene biko birakugora. Izo ni bimwe mu bimenyetso bizobereka ko umuntu ashobora kuba agwaye corona. Le maux de tête, kumene ku mutwe, nibya bindi nyene bijanye na bwa bushuhe bufise ucumene ku mutwe biteye niyo corona. Hama turashaka kuca twibaza tuti none ko hamwe ubonye ivyo bimenyetso byose ivyo duheje kuvuga, niki wocu ukora wowe nk'umuntu wegereye umuntu afite ivyo bimenyetso? Hari inimero itarihwa ni rimwe 117 117. Iyo nimero ntirihwa, ni nimero iri ni ubuntu kono byita. Donc iyo ubonye umuntu amaze kuba amanifesta ivyo bimenyetso byiza, ico ukora wewe mu maguru masha ufata telefone yawe canke ikwegere ukacuharura kuri ukacuhamagara kuri rimwe 7 ku buryo hacaza ama urgence avuye muri OM muri ministeri ya santé baca baza bagafata umuntu bakamujana muri isolema. Kubera iki bamushira muri isolema? Ashaka kwibaza none kubera iki tumushira muri isolema? Bo hari umugambi wa leta watangujwe vuba ufise ikivugo ngo sinanduza reka ndabisome simave ndababesha. Takira sinandura kandi sinanduza. Donc uragerageza ukudatsimbataza ico kiza. Donc ucugerageza rero uwo muntu wikeka ko yo bagwaye corona mukamwizora, nukuvuga mukamushira ahiherere ku buryo atagitanga ico kiza ngo kikibandanye kigwira ku isi. Donc uburyo rero buhari rero bwafashwe na leta nuko uwo muntu acafatwa bakamutwara ahabigenewe akamara imisi 14 ico bita quarantaine. Donc umara imisi 14 uri muri isolement, abavuzi cyangwa abaganga bagupima bakanagwa n'imiti ivura ituma ibimenyetso ugabanya ibimenyetso. Dimwe uko nikiza gisaba yo gufata umwanya munini uri kurafata imiti kugira ngo usezerane naco burundu, uko ni nka grippe nkuko mubizi yashaka iguhenda yuko yaheze itarahera. Virus ikikurimwo rero iyo imisi 14 kugira ngo abaganga ababinonosoye bagukurikiranire hafi
bemeze yuko neza na neza muri iyo minsi 14 wafashe imiti neza kandi utashe ukize koko utazokwanduza ico kiza. Dushobora twiyumvira duti none two kwigenza gute muri make kugira ngo duheze uko nitwobirandira ko cyane gose two kwirinda gute two kwigenza gute ukuntu two kwigenza cyambere na mbere ndibaza mamaze kwa muvyumva kenshi ku maradiyo mu makuru kenshi bama babivuze nuko twokaraba ku mwanya ababinonose bavuga ko twokaraba nyuma y'iminota 10 tuza kuba ufise amazi n'isabuni udafise amazi n'isabuni hari ubdesinfectant buhari ngaha barabubaha bwo burafasha nubwo utubufise amazi ko amazi n'isabuni n'ibintu bisaba yuko ubu bifise hafi ubu bifise ikintu bishiramo mugabo kantu ko karabyorosha bakisiga ku maboko ukaburi ikingico kiza le port de masque nukuntu two kwambara ama masque abenshi twe muri Afrika twarakinegirije ico kintu muga hanze ho ntiyopfu sose hanze twambaye masque ni ngombwa kandi ukuntu zambara rero sugupfa kwishira ku munwa abahinga bavuga yuko mu bisanzwe masque mu kuyambara utegeza kuyiduza ukagereza hano izuru rihereza no munsi naho nyene ukayivugisha umuntu gushika munsi y'ubwanwa munsi y'agasakano ukara badasubwana munsi y'agasakano kugira ngo wikinge neza na neza donc iyo propagation ya virus ube uri sûr yuko wikingiye neza nuko wambara masque ukaraba akacawa ico bita distanciation kuvuga akabaho imetero imwe no muri kumwe twagerageje kubirespecta mugasi nibaza ko twakwije neza na neza imetero muga twagerageje ni muri iyo numbero twashatse yuko twokwicara ku metero imwe kugira ngo twirinde ico kiza hama ikindi naco ni manger sainement nukuvuga no gufungura neza donc coronavirus nkuko twamaze kuvyumva ni numugera ni nka grippe gusa yo nuko ifise ubukare bwinshi gusumba grippe mugabo ukuni ifata cyo kimwe na grippe ya distanciation nyene umaze kuba ufise distanciation nziza ukaba wambara masque ukaba ukaraba no ku maboko neza bica bisaba yuko ufungura neza de plus manger sainement biri mu vyoto mujya mugera nubwo uwo bukigufasha mugabo bitewe nuko ugusanga wo umerewe neza ufungura neza unywa amazi akwiye apama no kunywa amazi menshi birafasha kugira ngo umugera ugire ukuvemo vuba na vuba so kunywa amazi menshi kandi asukuye no gufungura neza biri muri bimwe byotuma twikingira corona niyo mpamvu EDDB itasigaye inyuma nayo nyene nyuma yuko ikoresha information yabonye ko bikwiye koko babaha ni imfungurwa nkiya nubwo zitobamaza iminsi myinshi mugabo yestimye yuko nko mu kiringo c'indwi yose uzoba ufise ivyo ufungura kandi bimeze neza niyo mpamvu rero yacishira mu migambi kuca ibarosha ugafashanya gato muhava muronka vuba ni kugira ngo ibandanye itsimbataza ukwikingira coronavirus cyo kiza kimaze iminsi cyagisubije hama mu guheraheza naho hari umugambi wa leta nyene wa sinanduza kandi sinandura kandi sinanduza leta yacitanguza ico bita depistage ndi no kivuga gute mu Kirundi no gufata amaraso tuzite gutyo no gupima ico kiza biko bibera ahantu hatatu muri mukaza nahangwa hamwe na muha bose hari ibigo byabijejwe rero byiza ku neza zacu nuko twokwitaba ico gikorwa ca leta tukabaho twiyizi turi siri yuko ata corona dufise komsa tuce tubandaniza aho ya migambi tujeje kuvugana yuko ikingira tukaraba amaboko neza n'isabuni twambara masque tutegerana gose dusiga imetero imwe hagati yacu dufungura neza twongera tunywa n'amazi meza asukuye ku mwanya muri make novuga yuko ari ivyo nubwo nagerageje kubica ku mayange mugani baza ko naciye ku point essentiel yose kandi nibaza yuko mwese mwatahukiwe nkuko bafise nk'ikibazo umwanya n'uyu vraiment ndibaza ashaka ukibaza ngaho ganje bafise nk'ikibazo c'amatsiko cyo tatahuye neza cyaye nk'umuco shaka ndamuha umuco kukintu umwanya n'uyu bidahari mbwa nta kibazo ushaka kutubandanya ibindi bikoko ushaka kubandanya ibindi bikoko ndibaza
nawaza kama Oh,